Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro ndanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri imbonesha kure mudahwema gukurikira. Numwanya rero tubazaniye amakuru abandanya kuvuga cane ku murango kuri uyu wa mbere ku itariki ya 10 Kigarama, aho yaraza ko yariko avuga cane mu bimenyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi, tibagiye nande dushikirizwa n'amasoko yacu abarije byinshi bivugwa cane mu bitandukanye cane ivyo biba byaranyegejwe. Makuru rero muri uyu mwanya raza kwibanda ku ngingo zitandukanye harimo umutekano, turabwira ku migenderanire y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda, kubabwira kandi birabana no kwiyunguruza hamwe n'ubudandaji, tutibagiye n'ibirabana n'umutekano nkuko nabikubwiye. Cyo ngusaba nuko ubuza kuyakurikira mu ngingo nkuru tuza kwibandako nizi zikurikira. Ibara rihejeje kugwa mu gisagara ca Bujumbura, imiriro igeramiye amazu atandukanye. Kuri uyu munsi rero wa mbere ku itariki ya 19 Kigarama, hari inzu iri muri quartier Nyabagere zone Gihosha muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura yoba yahiye iratokombera. Muraza kumviriza rero ingene vyoba vyasiguwe n'abari muri ico kibanza igihe iyo nzu yasha. Birabana n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda, hari abategetsi b'u Burundi boba bagiye mu gihugu c'u Rwanda, ndetse bikaba vyasiguwe n'umunyababanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu itambere rusange n'umutekano, ingene boba bagiye nico boba bagiye gukora navyo mukaza kubikurikira ku buryo burambuye muri aya amakuru. Yindi ngingo tuza kubabwira, nyuma yuko indege yari ivuye ku kibuga mpuza makungu Melchior Ndadaye i Bujumbura ija mu gihugu cake, yabanje guca mu gihugu c'u Rwanda ku kibuga mpuza makungu c'indege ca Kigali. Hari ikete rero ry'isharamwe Interpetrol ryo kuwa 17 Kigarama yoba yarandikiye abanywanyi baryo n'abayigurira igitoro. Baza kumviriza rero n'igitoro kija mu ndege, n'itangazo ryo baryashizwe ahabona nyuma y'iryo bara ryabaye. Yandi makuru rero muza gukurikira nuko hari ibiro 25 vy'urumogi vyo byarafashwe bukeye bwa Nyanzarake kuwa 19 kwa 18 Kigarama. Muraza gukurikira aya makuru yose ku buryo burambuye n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Cyo ngusaba no gufyonda kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubandanya gushikiriza ngaha kuri iyi mbonesha kure mudahwema gukurikira. Ndabahaye kaze bandanirize ku makuru ku buryo burambuye. Abategetsi b'u Burundi bagiye guhimiriza impunzi ziri mu Rwanda ngo zitahuke. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'ababura amatari b'intara za Kirundo, Kayanza na Bururi nibo bari barongoye abandi mu bategetsi b'u Burundi bazindukiye mu gihugu c'u Rwanda kuri uyu wa mbere. Numbere y'urwo rugendo rero no guhimiriza abarundi bahungiye mu Rwanda gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Tegekanijwe ko abo bategetsi b'u Burundi bahura n'abarundi bari i Kigali n'abari mu ikambi y'impunzi i Mahama mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba mu gihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda rero ubu kikaba kirimo abarundi b'impunzi barenga 50,000. Tubandanirize rero ku nkuru iri kwivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibara rihejeje kugwa mu gisagara ca Bujumbura, hejeje kwaduka umuriro mwinshi cane kuri uyu wa 19 Kigarama mwaka 2022 mu nzu iri muri quartier Nyabagere zone Gihosha commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Nuko rero bitangazwa n'ababanyi ababa muri iyo nzu, nta numwe yarahari, ariko uwo muriro woba waturutse ku ikonteri y'umuyaga nkuba, ndetse umuriro uca ukwira inzu yose. Abantu batandukanye boba batabaje, ndetse ikiduga kizimya umuriro cashitse nk'inyuma y'iminota 30 inzu yari yahiye iratokombera, ndetse ivyahonekariye bikaba bitaramenyekana. Ngaha rero kuri imbonesha kure tukaba twihanganishije bose boba baba muri iyo nzu kubera urwo ruhombo. Yandi makuru, ububiko bw'igitoro cyo mu bwoko bwa Jet A1 buragoyagoya.
byashikirijwe rero n'ishirahamwe Interpetrol nkuko rero biri mu ikete ry'ishirahamwe Interpetrol ryo kuwa 17 Kigarama mwaka 2022 ryandikiye abanywanyi baryo n'abayigurira igitoro cyo mu bwoko bwa kerosene Jet A1 ryamenyesheje kubera umurindi munini w'abarondera ico gitoro muri uku kwezi kwa Kigarama ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye iryo shirahamwe ritegerezwa gusubiramwo ingene hoboneka ububiko bukwiye bw'ico gitoro kandi ko misi indwi uhereye kuwa 17 Kigarama ritazoshobora guha ico gitoro abakirondera gushika ibintu bisubiye uko vyahora. Ryamenyeshejwe kandi ko burifise n'ububiko bugoyagoya ariko ko ririko rikorera ku nyishu zituma abarizanira ico gitoro bongera kukizana mu bubiko. Ivyo rero bikaba bibaye mu gihe kuri iyo tariki nyene ya 17 ingenzi zari ziturutse ngaha mu gihugu c'u Burundi Bujumbura zoba zaracishijwe i Kigali kugira indege ya Kenya Airways yari ijanye izo ngenzi muri Kenya ibanze inywe igitoro kuko mu gihugu c'u Burundi atacari kihari ngo gishirwe muri iyo ndege mu gihe kandi yari igiye kubandanya urugendo ija i Nairobi hari kure nta gico gitoro cari gusahiriza urugendo rw'iyo ndege kugira ngo ishike mu gihugu ca Kenya. Yandi makuru nuko ibiro 25 vy'urumogi vyafashwe yibukeye bwa Nyanzarake kuwa 18 Kigarama mwaka 2022 byabaye igihe c'isaha indwi n'igice z'umutaga igipolisi rufashe casanze rupakiye mu mufuko hagati mu bijomo rwo rumogere rwari ruvuye i Tanzania ruca imuyinga Gitega gushika Inyanzarake wikekwa kuba nyenerwo Nibigirimana Juvenal w'inyabitsinda mu Ruyigi ubu abakaba ari Igitega. Hafashwe kandi Toyi Etienne yikekwa gufasha muri urwo rudandaza nayo uko uwo bari barushiriye yaciye atungwa nayo yameze akaba akiriko ararondegwa. Ni nkuru rero yanditswe n'ikimenyesha amakuru magazine Jimbere. Yandi makuru hagezweho mu ntara ya Kirundo hari warokotse igitero c'imvubu yari imwirengeje mu gihe yarayitesheje kurya inka yiwe. Hari umugabo yitwa Paul Mushengezi wo muri komine Busoni intara ya Kirundo ku butumba Nyagisozi yaraye arusinze nyuma yuko atewe n'imvubu ikamurya ku kuguru. Nkuko rero ava mu gipolisi abimenyesha ngo hari nk'igihe c'isaha 3 z'ijoro zo kuri uyu w'Imana aho uwo mugabo yumva inka yiwe yabira acava mu nzu aja kuraba mu ruho ngarasanga iyo mvubu yamaze kugerayo bugingo ariko ngarasubira mu nzu iyo mvubu yicaye mufata ukuguru abana biyo baca bakoma induru ya mvubu ica iriruka isubira mu kiyaga Rweru iyo yari yaje iva. Uwo mugabo rero akaba ariko aravugwa nk'uko amakuru ava mu gipolisi abandanya abimenyesha se wa wundi ngo dore imvubu dore raba yari imwirengeje aho iwanyu hari imvubu zihavugwa girerera ico uvuga ngaho muri commentaire kuyarabana n'inkino. Murabizi ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 Kigarama inkino z'igikombe c'isi zoba zasozerewe ariko abenshi babandanya kwibaza ngo inoti imigwi yakinye igikombe c'isi yatahanye ingana gute. Reka tubibanyuriremwo. Nyuma yo gutwara igikombe c'isi Argentina yatanye igifovya ca miliyoni 42 z'amadolari. Ubufaransa rero bwatsindiwe ku rukino rwa nyuma bwahatanye miliyoni 30 mu gihe Croatia yoba yatahanye miliyoni 27. Umugwi wa mbere mu yikomoka muri Afrika ari wo Maroc waronse miliyoni 25 ndetse imigwi yashitse muri kimwe ca kane nka Brazil, Portugal, Pays-Bas n'Ubwongereza yoba yaronse miliyoni 17 z'amadolari. Mumenya kandi yuko umugwi wose waronkejwe miliyoni 1 wo kwitegura. Ese ubwo Burundi buzoronka amahirwe yo kujya kuri iyi noti ryari? Ubwire rero ico ushikiriza. Mu Kirundo kandi dusubiyeyo hari wacira umunyoro wo guhera inyuma yo kwica umugore wiwe amuzibaguye imbogita. Pascal yishakiye ku mutumba Mwendo muri komine Vumbi yarishe umugore wiwe mu
kumuzibagura imbugita inshuro zitatu. Icaha rero kikaba cabaye kw'igenekerezo ya gatatu Kigarama 2022. Sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ikaba rero yarashashe kuri uyu wa gatandatu mu rubanza rw'ikibiriraho umushikirizamanza wa Repubulika kukira iyo sentare yari yarengukishijwe uwo mugabo. Sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ikaba yahanishije umugabo gufungwa mu nyororo w'ubuzima bwiwe bwose nyuma yo kwagirwa n'icaha co kugandagura umugore wiwe yabiteguye. Ese niki cokorwa kugira ngo amabi yo ngo nkayo asezerewe burundu mu gihugu? Gire rero ico ushikiriza abanywanyi bacu, ndabakengurukiye cyane ku bw'aya makuru mbashikirije. Nimuze gucikwa nande tuza gushikiriza ngaha kuri imbonesha kure mudahwema gukurikira. Cyo gusaba no gufyona kuri subscribe canke sabone, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza imisi yose. Imana ibahezagire.